surunyanyaga hodoheyo movovo. Haleluya. Turahaye ikaze pastor yatumwe n'inama nkuru y'ishengero ngo ashike hano atugaburira amajambo Imana yamurungikanye. Kaze cyane pastor. Egome kananje dusubire turamukanye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mana irakoze ko yasuye kandi gutugirira neza kuri uyu munsi kuri jewe ugira kabiri ndi hano twifatanije hamwe kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Yesu yakoze ko yuguriye umuryango kandi n'ubu turacashishikara tunezererwa ikaze mushishikara kuduha hano mu ngoro y'Imana kandi natwe ntiturambigwa abato bari hano ku munsi w'ejo turashashishikara kubaha intasho za bene so mu Nyakabiga namwe bakozi b'Imana barantumye ngo ninashika hano mu Kinama aho nzoshikira bene se ngo nze ndabaramutse ni mwakira intasho zabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nuko rero ibisigaye kuko ari umwanya wo kumugoroba dushishikare n'amajambo y'Imana. Ndumvise ko amakorasi akiriya yandi yo ku munsi w'ejo turacashishikaye kunezererwa kwibuka iriduzwa ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana nihabwe icubahiro. Mana ishimwe ko dufise umuvugizi. Imana ishimwe ko dufise umuvugizi. Tutariha amahera atananigwa n'amadosiye yacu atuvugira hoho Bibiri ivuga ngo araniha atunihira imbere y'Imana. Yesu yarakoze kuduga mu ijuru. Nayo majambo n'ubu dushishikara kwibukanya ca gice ca mbere ku murongo wa 10 Ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere turasoma rero kuri urya murongo wa 10 n'uwa 11 ariko umurongo turondera ni 11. Bibiri ivuga ngo bagihanze amaso mu ijuru akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. 11 Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya niki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uwo Yesu abakuwe mwakaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Imana nihabwe icubahiro. Uwo Yesu mubonye avuye hagati muri mwebwe akaduzwa mubona. Turasubiye kubaremesha uko nyene mubonye aduze niko azomanuka. Turacari kuri iri jambo kuko n'abaririmbyi numvise hafi bose baracaraha nyene. Dushishikare kugira ngo twibukanye ejo twaganire kuri iri jambo rivuga ngo ko yaduze azomanuka. None niyamanuka azodusanga tumeze gute? Twarabonye ibintu bibiri vyihuta. Arakwiye kuza ngo adusange turi maso. Yewe muntu umaze iminsi usinziriye mu buryo bw'imwe kanguka. Igihe niki harageze. Naho ubusinzire mu bibazo vyawe, naho ubusinzire mu mage kanguka. Igihe kirageze agiraze. Twaravuze yuko azoza kurondera ivyo yatubikije. Igikorwa yaguhaye kumukorera ube maso gikore. Turashishikara Yesu niyagiye mu ijuru ko nyene hariyo n'ibizotuma agaruka. Nivyo tugomba dusubire kwibukanya nka 3 canke 4. Hariyo umuntu yicaye yumva gusa ngo azogaruka. None azobaje gukora iki? Hari ibintu bizoba bimuzanye. Niryo amajambo ane tugomba twibukanye. Ikizotuma agaruka.
kandi hari ijambo je ntinya muri Bibiliya mu majambo Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu ngo azogaruka mu gihe mutamwiteze. Ninde yarivuze? Ni Yesu ubwiwe, si ntumwa Paulo cyangwa si Petero, ariko ni Yesu yabivuze ngo mube maso kuko igihe nzogaruka mu gihe mutanyiteze. Mwe ntimwumva ko ari ijambo rigumye? Uyu munsi rero dushishikare tuvuga n'ibintu bine bizotuma Yesu agaruka. Azoba aje gukora iki? Matayo igice ca 24 ca mbere. Matayo igice ca 24 turasoma ajya ku murongo wa 30 tugeze ku murongo wa 33. Matayo igice ca 24 turasoma ku murongo wa 30 tumwanuke gato. Buno kimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kwijuru, ni hamoko yose yo mwisi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. 31 azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine guhera y'ijuru ritangurira kugezayo rihereza. Nimwigire ku musukoni umugani wawo, ishami ryayo iyo ritoshe amababi agatutuza, mumenya yuko agatasi kari hafi. Amina. Imana nishimwe. Bibiliya ivuga ngo umwana w'umuntu azomanuka ari mu bwiza bwiwe. Ubu si vya bindi yagiye mu ijuru intumwa nibo bamubonye aduga, ariko Bibiliya ivuga ngo azomanuka kandi amanukanye n'ubwiza bw'igiti n'ubwiza bwinshi. Ijisho ryose rizomubona, ijisho ryose rizomubona. Ngo azoca abwira abamarayika ati manuka mugende mundonderera abantu banje iyo bari mu isi bose no mu Burundi turimwo, umanuke mundonderera bera banje. Maze ngo nibamara kubakusanya bose basanganira umwami wabo, azoba aje kugira ngo ahure n'abatoranijwe, azoba aje kugira ngo ahure n'abejejwe, azoba aje kugira ngo ahure n'abamukoreye. Bibiliya ivuga ngo azomanuka mu cyubahiro, azomanuka mu bwiza bwiwe, maze ngo abari mu isi abikakisha abishira hejuru, Bibiliya ivuga ngo bazoborogeshwa nawe. Aha naho twicaye mu ishengero twiteze ko umwami azomanuka. Umwami azoza kurondera abatoranijwe, umwami azoza kurondera abihanye, azomanuka. Aricyo kimumanukanye. Si bose azoza aje kurondera, si bose azoja kuraba. Oya, hari abantu bafitanye ibanga nawe. Hari abantu naho bariko baragenda mwibarabara uriko urababona gutya, bariko barigira mwibarabara gutya, bafitanye ibanga nawe. Iyo baryamye bafitanye ibanga nawe, iyo bari ku kazi bafitanye ibanga nawe, iyo bari mu bikorwa bya misi yose bafitanye ibanga nawe. Bibiliya ivuga ngo azomanuka aje kurondera abatoranijwe, abwira abamarayika ati manuka genda undabira abantu banje mubanzanire bose kugira ngo tuganzanye nawe. Iryo rirandemesha, rinyibutsa ko azomanuka aje kundondera aho nibereye kwijabe, aho wibereye mu Kinama, aho wibereye mu Bwiza, aho wibereye mu Kanyosha. Hariho umwitwarariko wa Yesu Kristo mu ijuru wo kuza kuturondera. Uyu mwitwarariko uriho mu ijuru, abamarayika bariteguye. Nama numva abantu bakunda gusenga bamwe baravuga ati barerekwa ngo bakabona ngo agira vuza inzamba. Hoya, umunsi uzogera, igihe kizogera abatoranijwe ni ngombwa bave muri isi.
ni ngombwa tuveyo. Naho twoba duhura n'ibibazo, naho tuba duhura n'amageragezwa, ariko nama nicaye ndemeshwa n'ijambo ry'Imana. Nibuka ko uyu munsi naho niriwe mw'isi hazoba umunsi umwami wanje azomanuka aje kurondera abatoranijwe. Mbega ndimwo? Mbega urimwo? Mbega ibi byizigiro biryamye muri wewe? Ibi byizigiro mbega biryamye muri jewe? Si ijambo gusa riraho rivuga ngo azogaruka, ngo azogaruka, azogaruka. Turafise amateka tubwirwa n'ijambo ry'Imana. Azoba aje gukora iki? Turiko turakorera Imana, ariko dufise umutima uziritswe hera ho mw'ijuru, n'imitima yacu iziritswe yo kwihangana ku munsi umwe, isaha ntazi, umunota ntazi, umwami azomanuka. Umwami azomanuka. Ndamwiteze kabisa, ndamwiteze. Tukiriho turamwiteze. Nagomba ndagutera ibi byizigiro, si ibyo kuririmba gusa, si ibyo kugendagenda gusa, ni ibyizigiro bizima. Uyu Yesu yagiye igihe kimwe azoza kurondera abatoranijwe, azoza kurondera abo yacunguye. Bigume canke vyorohe, Satana haguruke canke isi haguruke, umunsi umwe umwami azoza kurondera abera. Umwami azoza kurondera abatoranijwe. Umwami azoza kurondera abamukorera mukuri. Ntiyagiye guhera mw'ijuru, hasigaye gato, isaha ntazi canke umunota tutazi, umwami azoza kurondera abacunguwe, bo yatoranije. Hari igihe twicara tukagira ibibazo byinshi, tukagira amageragezwa menshi, umuntu akabura n'ikimuremesha, umuntu akabura n'ikifata umutima. Ariko ufatwa umutima n'ijambo, iminsi mikufise yo kubaho. Nimba Yesu acihangana isi uno munsi, umwami azomanuka aje kurondera wewe, aje kurondera jewe, abatoranijwe, abagenda nk'uko igomba, ababaho nk'uko agomba. Si ibintu byo kwishushanya n'isi, si ibintu byo kugomba gusa n'isi, hamwe umuntu afatanya iby'Imana agafatanya n'iby'isi. Oya, bariho abatoranijwe, bariho mu Kinama, bariho mu Nyakabiga, bariho ku Nahanga, bariho ku isi yose. Ariko abo bantu nagomba ndakubwire mu mugoroba, Yesu araraje ushinga nabo, araraje ushinga nabo, nzomanuka nje kubatora. Uyo n'umugwi wa mbere. Umugwi ugira kabiri, Luka 21. Luka 21 ku murongo wa 27. Luka 21 ku murongo wa 27, dusome n'umurongo wa 28. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze murangamize, muraramika imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Imana nihabwa icubahiro. Iki kirundi kiragumye, muze muraramike, muze muraramike, kuko umwana w'umuntu hazoba ibimenyetso bimwe bimwe. Iri jambo ruvuga ngo gucungurwa kwanyu kuzoba gushitse. Hariho gucungurwa kwaya magorwa turimwo, hariho gucungurwa kw'ibi bibazo tugendamwo, hariho gucungurwa kwaya mageragezwa turimwo. Ntibizoguma gutya. Hariho gucungurwa kw'ibi bintu tugenda turahitamwo. Ariko Yesu aravuga ati naho ibihe bizoba bigoye, ngo nzobaha ibimenyetso, muze muraramike mw'ijuru, mwitegereze mw'ijuru, ugutabagwa kwanyu kuzoba gushitse. Ugucungurwa kwacu
twaracunguwe mu vyaha turavayo turabohoka. Ariko iyi si Yesu yayivuze ngo iri n'amarushwa menshi, muzohura n'amarushwa menshi. Isi zobanka, kandi niyabanka mumenye ko yatanguye kunyanka jewe. Ngo kandi babahora izina ryawe muze muhimbagwe kuko mwijuru muri n'impera. Ariko Yesu aravuga ati nimwabona ibyo biriko birashika muze murangamiza amaso yanyu hehe mwijuru, kuko gucungurwa kwacu kuzoba gushitse. Kuzoba gushitse. Turafise gucungurwa kwaya marushwa, turafise kuzocungurwa umunsi umwe tukazokanguka tugeze mu ijuru. Yesu yavuze ngo uyo munsi nimwahashika ngo nta numwe muri mwebwe azosubira kumbaza ngo kuko vyose. Hari abantu bagira ikiryoha bakagira amakorasi. Sinzi hano nigeze kugenda hano hakumutakura numva abapenekoti bamwe bariko bararimba ngo yamana mbonye yo mana ngo no yihetse ku mugongo, kandi barakovya kwera. Ngo iyo mana no ibonye no yihetse ku mugongo, ariko wowe heka imana kwera. Kandi barakovya baraja muri mpema, ibintu birakomera. Uwo munsi bamwe bavuga ngo nzomutarukirako, none bibaye ivy'ababebe n'abana biwacu ko tubona. Ngo nzomugwako, ngo nzoca namufata ngo sinzomurekura. Ariko Yesu yavuze ngo nimwashika umunezero wanyu uzoba wuzuye. Tutatosheka kumutazama Yesu, tutatosheka. Ibi vy'ababebe byo gutarukira kuri base na banyina ntibibaho. Tuzomuraba duhazwe, twibuke ko tuvuye mu isi, twibuke ko tuvuye mu mibabaro, tutatosheka. Becho Kiswahili mnachumba kuwa mkinama nazi kuwafugi Kiswahili. Tutarizika, tutatosheka kwa kumtazama Yesu. Ndabona ufise umutima umengo ufise kuraba kubabaye. Sinzi naho uvuye ubunyene hari ibyagutsitaje, sinzi naho uvuye ubuye hari ibyakubabaje, lakini hari umunsi tuzocungurwa tutatosheka. Hari umukristo yabajije ati mbega aka gahinda mfise ko reka zohera ko ntavyo numva ko uyu mubabaro mfise muri jewe nagize uyu uzohera. Ako nakantu gato, ariko ngo gucungurwa kwanyu kuzoba kugeze nimwabona ibimenyetso ibi mugasubira kubona ibindi bimenyetso mukazokwera muraramike nimwitegereze mu ijuru murabe aho umwana w'umuntu agiye kumanuka abacungure mu magorwa murimo, aducungure mu bibazo tugendanamo. Nico gituma ndindiriye Yesu, nico gituma ndindiriye Yesu. Isi irimo ibibazo, kandi umuntu adafise ibivyizigiro ari n'ikibazo. Mu minsi iheze naronye umupagani mwe yapfuye arambabaza. Burya kutagira ivyizigiro ni ibibazo. Yari umukarani muri bajya abantu bikorera imizigo. Nciye hajya ku nahango, hajya ku kiraro, hajya kuri top 1. Ndahasanga abakarani bariko baraganira, nanje nari kuri marche ndiko ndagenda nsa nk'utumbera mu ngagara. Ndahasanga umuntu bariko baraganira, abo bakarani bariko baraganira hagati yabo. Hanyuma umwe numva arabwiye abo bantu bose bati ate bagabo jewe byangoye umunsi rijo naharyamye nabi. Ati waryamye? Narose nabi, narose ndiko ndagenda ngo imodoka ngo irangonga inkuye mu bandi ngo ncankorokera ahantu kure ntamenya amaherezo yaho. Ndahindukira, wa mugabo warose nabi. Keba mbote warose nabi. Girisho wiyumvira kuri izo ndoto ngo izo ni indoto zisanzwe. Je narabasha nabandanya nshitse imbere ndagenda ndasutona ariko ndasuma hiya gatoya, inyuma y'amasaha 2 ngarutse sanga wa mugabo wamushize kwigireta hejuru yacikanye. Imodoka yaraje
urabona ajya kuri top 1 kwa bisi iraza ihiga wewe nyene hagati y'abandi baraguruka ikihiga wenyene iramukandagira arapfa mu masaha abiri nayo nsanzwe bamushize ku kireta abantu babaho batagira ivyizigiro kandi aho Imana yari yamugendeye umuntu arashobora iyi si sugupfa kugenda tugenda dufise uducuga tugenda dufise udukorera tugenda dufise ivyizigiro vy'icambo ry'Imana yuko naho turi mu magorwa naho turi mu marushwa turafise igihe ubu turiko turaraba mu ijuru ugucungurwa kwacu kuri hafi urashobora kuba atavyizigiro ufise n'ungeze imyaka yose nta nakana mfise ngubu mu diplome kuvaho nakoreye akazi aho niyumvire gukora akazi imyaka ibaye 5 ndi umushomeri kandi ivyo byose biraca intege biraca umukristo intege harigerago nakubwire ivyo byose ayo marushwa nayo dukoranirako Bibiliya ivuga ngo naho byo babimeze guce muze murangamize mu ijuru kuko gucungurwa kwanyu kwayo magorwa kugira kubaveko kugira kutuveko ikigira gatatu Matayo 25 Matayo 25 Matayo 25 kuri 31 Matayo 25 kuri 31 tumanuke gato ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza amahanga yose azokoranizwa mu nyonga ziwe nawe azoboranura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene intama azozibwira azozereza iburyo bwiwe impene nazo ibumoso maze umwami azobwira iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muragwe ubwami mwateguriwe uhereye kukuremwa kw'isi nari nshonje murangaburira nari mfise inyota mumpa iconywa nari ingenzi mumpa indaro nagenda gusa muranyambika nari ngwaye muza kuraba ukomeze nari mwibohero muza kundaba maze abagororotsi bazomubaza bati mwami twakubonye ryari ushonje tukakugaburira canke ufise inyota tukaguha ico kunywa twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro canke ugenda gusa tukakwambika twakubonye ryari urwaye canke uri mwibohero tuza kukuraba umwami nawe arabishura ati ndababwire ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari muri nyuma yabo ndandi ni jewe mwabigiriye maze azobwira abari bumoso ati mvi ruhande mwabivume mwe muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe nari nshonje nimwangaburira nari mfise inyota nimwama ico kunywa nari ingenzi nimwama indaro nagenda gusa nimwanyambika nari ndwaye nari mwibohero ntimwaza kundaba maze nabo bazomwishura bati mwami twakubonye ryari ushonje canke ufise inyota canke uri ingenzi canke ugenda gusa canke ugwaye canke uri mwibohero ntitwagira ico tukukorera maze azobishura ati ndababwira ukuri ko mutabigiriye umwe muri aba bari hanyuma y'abandi nanje ntimwabingiriye abo bazoja mu gihano kidashira ariko abagororotsi bazoja mu bugingo budashira Imana nihabwa icubahiro yemwe impembe iriho azoza kuduhemba niko twatanguye dusoma ajya mu ijambo ry'Imana azoza guhemba abagororotsi ngo azovyagira uyu munsi ari giye tubona abantu bisi bafise amanyama menshi ariko nagira nakubwire ni wicire bugufi hariho impembo umwami agiye kumanukana agiye kuduhemba nagira nakubwire mu bintu bine hari ibintu bitatu nize
mu kubaho k'umuntu utakwiye kwirengagiza. Urya muntu ataco uzi kuzomufasha azogufasha, cyangwa ijya mfuvyi iri ruhande yawe, cyangwa ujya mupfakazi ari ruhande yawe, abo ni babandi batagira kivugira, cyangwa yangenzi itavuvyirara, abo ni babandi Yesu yavuze. Imana niyagufasha. Hari ahantu nasomye muri Bibiliya ngo umuntu afashe umworo, cyangwa umuntu afashe imfuvyi, cyangwa umuntu afashe umupfakazi ngo abaguranye Imana. Iryo jambo ryaranezere. Ega bwabo ni gufasha abantu bene aba tuba twiguranye. Hari gihe rero natwe dushobora kuba nk'aba bantu. Hari impera Yesu yavuze iyi duhejeje gusoma, azomanuka ngo maze ngo niyamanuka abantu bose bigira abahambaye mu isi, ngo azobakoranya maze ngo arobanure, afata impene azishira ibumoso, afata intama azishira iburyo, acabwiriza intama ati kaze mwabakunzi banje, kaze mu bwami bwa so, mwarabuteguriwe, kaze mutegurirwe ubwami. Bose bazokanguka ati bigenze gutega mwami wanje, nari nshonje murangaburira, nari inyotewe mu mpico kunywa, nari mbuze indaro mu mbaho kurara. Bazomubaza bati none ga mwami, ibi twabikoze ryari ko tutigeze kukubona ushonje? Ewe babagabo n'abafasoni muri hano bene mu ishengero muritonda amajambo y'Imana aragumye. Ngo hari abantu mwafashije, hari abantu mwagiriye neza, atanisho mwabiyumviriye ko bari inyuma y'abandi, ntanisho bari bamaze, ariko munabitwararika. Bajya abantu mwakoreye bijya yari jewe mubikoreye, kubw'ivyo gwino mu vyagire. Ukumva uryamye, ukumva muhemu yera ariko arakwereka atega hari umuntu umupfakazi aryamye nabi harya, hari umuntu yaburaye, reka kugumana ibiro 10 by'umuceri, fata n'ikiro kimwe uti mwene data ingo dusangire, akira dusangire. Nakiriwe no mu Kirundi kuva kera barafashana. Hari ibikorwa dukora tutazi ivyo turiko turakora. Hari aka video kigeze gupasa kuri WhatsApp, narakaravye karandyohera. Yari umumiliyarderi umwe w'umunyamerika, namwibagiwe izina, yahora afasha abantu. Hanyuma uyu munsi acari yumvira ati nofasha mu buryo ki. Baramweretse muri ico gisagara ca Phoenix ahantu hari, acabwira abakameramera bose bahirya no hino ati ngomba ngende nambara impuzu z'abagogwa, uyu munsi numva ngomba mfashe umuntu wese aza kwibuka umugogwa. Acagenda yiyambika bya bihuzu bitabutse, kandi ari umumiliyarderi. Abandi bose amakamera ari hariya, kamera iri hariya, izindi kamera iri hariya. Acagenda na kaga kopo kasaidia papa, bamwe bakamwitegereza. Aho ni wogenda handi uruke kuza gusaba ngaha, aho n'umumiliyarderi ariko aramusaba ariko ntabizi. Uyu mupfuye agasoni agaca mubwira ati yo je ntavyo nibaza ko ari bene data, narakabonye ndatanga ngo yo nguragowe kwe ngo akira ndaguhe n'aya $5 kw'Imana yampezage. Burya abantu b'Imana bararyosha no mu gutanga, bataha baryohewe kandi batanga baryosha. Ati kugyowe reka ndaguhe nanje, yewe niho burara nanje Imana yangiriye neza. Agaca aterera muri ako gasandugu, ashitse ngo ku metero hano, akaca yumva security iramuhamagaye ati ngo hano nibiki. Agaca kura ya ca kintu yiyambitse, akaca kanguka ngo he ni wa mu miliyarderi, ngo niwe yace kuserereza ngaha. Ati numa ngiye imodoka nshashira kurindiriye harya, kandi no muri rya societe yanje. Mbega wizi biki? Ati nizi ibi nibi, kandi no muri rya societe ndakubwize directeur general ngo ubunyere ushawurira imodoka, cawumva utanze $5 ugaca ukanguka ngo imodoka irakurindiriye. Ati n'umushoferi agutwara ngo urya ari muri yo. Bagaca bamutwereka agiye muri nyamodoka, bamwugururira yinjira. Ati kandi bakigenda iyo modoka icikiye izina ryawe, ati kuko umuntu yiyumvira kumurushwa arahiriye ngo n'imbere y'Imana. Agaca abona barateka. Nagiye kuraba ko ka audio mu bantu bagera ngo kuri 50 bamuciye imbere, bamuhaye ari 3.
mugabe ivyo ntuvyitege ngaha ngo hari umumiliyarderi azopfukama harya ngo Saidi ya papa ni mu buryo Imana yamwigishije gukora. Undi nawe acarashikaho nyene amuterera idolari rimwe acaramuhamagara ati ngo wa mugabo ukora iki, acakura caki mask baca baragenda barabwirana ngo hariya hari umufu nimuce hariya hari umugogo ariko ni wa mutunzi kanaka. Bahagarutse basanga yagiye. Nari nshonje urangaburira, nari nyotewe umpa amazi yo kunywa, ngo bazumubaza warinde ko tutigeze tukubona Yesu. Bari bakeneye kubona mu ishusho, azobabwira ati kaze ndabahemba ibikorwa mwankoreye. Urya muntu wa nyuma niba ugomba kuronka umugisha uzurabe wa undi wa nyuma ataca azokumarira atanica azoguha. Urya nyene ubona basuzugura, urya n'intumwa ya Kristo iruhande yawe. Uraryama ukarya umusosi ukaca usinzira, ariko kandi urazi ko mu mubanyi wawe hariya hari imfuvyi atacifise. Urazi ko kukubona ko ataco kazokumarira naco kazo mugabo kajya ni ishusho ya Kristo iryamye harya. Kajya kazokurega kandi kajya kazondega. Hari igihe n'abantu baza batuzindukira ko mu gitondo ndashonje ngo niko mwamye mwebwe muzi kuzinduka mu mazu y'abantu kuragenda buhoro buhoro. Ngo harera bazindukiye ku nzu yanje viraho genda. Kandi ibiharage bigashe urabifise byabuze ubijya, ariko uwo munsi Yesu yazindutse ku muryango wawe ugaca wibaza ngo ni babandi bamenyereye, kumbe nawe yaburaye yabuze icakora none yatumbereye ku nzu yawe ngo niko mwamye mvira imbere y'urugo rwanje. Yesu azoca ababaza ati none urya mwabikoreye, urya nyene yarasuzuguritse, urya nyene ataco yaramaze, urya nyene wagumugaye wirukana, urya yari jewe naje ni jewe naje ariko ntaco wamariye. Nimumvireho mwabakora ibiziramwe bantu b'Imana, azomanuka aje kuduhemba. Ntukanezererwe niyo utoba ufise ikintu nk'umurusho, ariko uba ufise ikintu n'imiburi buri musengere. Umusengere Mana, ibuka mu kanwa kawe abapfakazi, ibuka imfuvyi, ibuka abagowe, naho utoba ufise icubaha ariko basengera. Nari ngwaye mu bitaro umaze kujayo kangahe, uraza kunsuhuza. Icibagiwe ni mwene data agiye mu gasho, tuca dutererayo na kare yari umupagani, ariko nari mu gasho uraza kundaba. Bantu b'Imana, impera y'Imana iragoye, impera y'Imana iragoye. Nimuze tugende nguko ijambo ry'Imana rivuga, tukore nguko ijambo ry'Imana rivuga. Hari impera ahazogarukira, azobaje kutuzanira y'ibikorwa twamukoreye. Hari mwene data umwegeze kutubabaza, hariho ni mwene data urabona twego abakristo hari gihe dutegwa n'ibibazo. Uyo mwene data ari mu gihugu cyo hanze hiyo, hanyuma rero umukristo yamenye ko yaburaye kandi ko hava bwirirwa, agaca yibaza ati reka ngende kwa Margarita kumbure, rega arashobora kubona ko ni mwene se. Agaca agenda agahashika iwawe Samuel, aho nuzi nikimuzanye ga ahazanywe n'inzara. Hanyuma nawe ugaca ukokeza ajya ku mukozi inyuma ati genda bwa bugari bushire ko amakara hejuru mba kubi mugabo agende. Nawe kubera ari inzara agaca terama ikorasa agakokeza agaca kuja agati nta bibiri ufise dusangira umurongo w'ijambo ry'Imana. Nawe watumye hari ati genda ushire ko amakara, nawe rero ko ari intumwa yatumye agaca agumaho, maze mpema kamanura ijambo, maze agaca avuga ati senge. Uyo mwene data yego aravuga avuze ati nararindiriye gushika saa 4 z'ijoro ntariko Mana, none ntuba wandugiga ku yindi nzu ko narinzi ko nje mu nzu ya mwene data, narinzi ko ndahahembukira, aha nihagira handi bari kuntuma, ariko urakoze mwami. Aca arasenga Mana ndabasabiye umugisha, aca aracishamo n'agasengesho, dazi ko iyo bari babifise ntibari kwinyima, ariko Mana
ubahezagire kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuze duhezagire inzu yose izotwakira. Mugabo inzu yaguhaye amazi uhezagira, itaguhaye n'amazi. Acaragenda ashitse kandi bukeya aronka umuntu amuha ivyema vy'ijana, aca asukako n'amazi. Sinzi ko mwe mwigeze kuba muri ivyo bihe. Aca asukako n'amazi ati mwana ndasavye undongore mu yindi nzu nza gufungura kuko naburaniwe, none nkora iki gamana? Urabona ingene Yesu agenda. Abantu bafise ingeso zo kubika utwo kurya, mana yo mwijuru. Iyo ngeso siyo. Humura naho yari kugitonga izinga ntiyari kubuheza, mugabo mwari gusangira. Mana ntabara ndongora mu yindi nzu ndabe ko ari ico bomfasha. Buke mu gitondo ngo acagenda kandi ku yindi nzu, kandi yo mu Kristo nyene hararindira saa sita. Burya rero abantu bazi gupima ibintu ntibapima saa sita, bapima ku mugoroba. Kuko ku mugoroba bavuga tuko biri kose ntaburara. Arapima ku yindi nzu, ararondeza ararindira, kandi izo nzu yagwako zari inzu z'abakristo. Bugira buce saa ine z'ijoro vyanse ku nzu ya kabiri, aca atonda ku nzu y'umupagani. Ku mupagani ho yaciye avuga ikibazo kimugenza. Ndafise inzara. Yongo kutaje kumbarira, kutambwiye ko ufise inzara, ndafise ibyo kurya, ingo tusangire. Ariko amvuye mu nzu z'abakristo zingahe? Zibiri. Arahebuye. Mugabo agiye kungukira ku nzu y'umupagani. Uwo muntu Imana yajyari ishuri ariko aracamwo, arariheza. Uwo muntu mu minsi mike ubu afise ibiyegayega, afise amamiliyoni, ariko namanishira mu mutwe izo nzu zitamwakiriye. Bibiri iravuga ngo uvomera abandi nawe azogira gute? Azovomerwa. Aha buca agaruka azohemba abantu bakoze bagenze nk'uko agomba. Nari nshonje urangaburira, nari nyotewe umico kunywa, nari mu gasho uza kundaba, nari mu bitaro uza kundaba. Gwino mwebwe murabera Imana yatoranije ijuru, mwicare mu bwami kwaso kubw'ico gikorwa conyene. Mwene data aha azogarukira azobazananye izo mpera zose. None ndibaza ugezeho uyu munsi. Dusome hariya dutere turangiza mu Baheburayo igice ca 10. Mu Baheburayo igice c'10 ku murongo wa 35 tugeze kuri 37. Baheburayo igice c'10 ku murongo wa 35. Nuko nimuti bushizi bw'ubwoba bwanyu muri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranye. 37. Kuko hasigaye igihe gito cane, kandi ugiraze azoza ntazoteba. Ariko umugororotsi wanje azobeshwaho no kwizera, naho niyo njorora ntazohimbara umutima wanje. Ariko tweho niturabiyonjorora, ariko tweho niturabo mu biyonjorora bagahona, ariko turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Imana niyahabwa icubahiro. Kuko twamara gukora ivy'Imana igomba tuzohabwa ivyasezeranywe. Ngo ari kuzoza ntatevye, agira shike, ari hafi, agira shike. Nico gituma ntatebeje isezerano, niko Petero yavuze nk'uko twiyumvira, ariko yihanganira twebwe n'isi uno munsi kugira ngo bashitse kwisezerano Imana dusezerane. Ugiraze agiraze vuba ntazoteba. Twunamika amaso dusenge. Ugiraze agireza vuba. Ewe wa muntu uri hano, hari impera z'abamukoreye, hari impera z'abitanze, hari impera z'abakundana, hari impera z'abagenda nk'uko igomba. Kuko nitwamara gukora ivy'Imana igomba, ikibazo kiriho muri iyi minsi ubayeho,
wumva uri kurakora ivy'Imana igomba, wumva uri kuragenda nk'uko Imana igomba, azoza kandi azanye impera kugira ngo aherere umuntu wese. Ariko umutima wawe urugaye, ntugira n'imbabazi, ntugira n'urukundo. Eka ariko Yesu agira amanuke, kandi urabizi hajya uherereye, urabizi hajya uri, urazi umutima wawe, uzane uriyizi uko umeze, kuko ijambo ry'Imana ryamaze kuvugwa. Hasigaye ko tubashira mu maboko y'Imana. Aba bene data bumvise batsinzwe, kuko agiraze vuba ntazoteba. Ariko none wumva ubayeho ukora ivy'Imana igomba, wumva ubugingo bwawe buriko bukora ivy'Imana igomba, wumva ugenda nk'uko Imana igomba. Imana yo mwijuru igufashe, wewe usigaye igufashe, wicare atarubanza ufitaniye n'Imana, wicare hataca Imana ikuronderako, wicare wumva kutekanye mu mutima. Ariko wumvise mu mutima hadodoye ati wewe uriyizi, wewe uri umuntu mubi, wewe uri umuntu mubi, kandi naho ubaye urizi kuri umuntu mubi, ubanye nabi na mugenzawe, ubanye nabi n'abana bawe, ubanye nabi n'umushinga ntahe. Ariko nagonda kubwire, niwige gukora ivy'Imana igomba. Niwamara kwiga gukora ivy'Imana igomba, uhabwa ivyasezeranywe. Ce dusaba hano abakozi b'Imana, umubwiriza, kugira ngo bashime amaboko y'Imana, abasengera Imana. Mana data wa twese nyakubahwa uri mwijuru, wewe ubwawe wasezeraniye abigishwa bawe n'intumwa zawe kuzogaruka gutora ishengero ryawe, iryo waguze amaraso igorogota ku musaraba. Turi hano nyakubahwa, turahamagaye Imana, turaguhamagaye data we, ngo wongeruze ugirire imbabazi bano bantu, ubaharire Mana, ivyaha vyabo nibihanagugwe, ivyaha vyabo nibihanagugwe, ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru. Uheze ubagirire imbabazi n'ikigongwe, ubaharire bumve ko bagiriwe imbabazi nawe. Amaraso ya Yesu abeze, ubeze imitima, ubeze impwemu, ubugingo bwabo bwezwe kandi bugutunganire mw'izina rya Yesu. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubahariye, niwandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Turabigushimiye mw'izina rya Yesu, amina. Bagifukamye tugoma dusengera umuntu wese yumva mu mutima wiwe hari icyo agomba kubwira Imana. Harashobora kuba hari abagwaye hagati y'ishengero, ni mu vyaguruke, wowe wumva ufise imisonga, wowe ufise ibibazo. Harashobora kuba hagati mu ishengero hari umuntu afise umutwaro, yifuza ko Imana yomugirira neza, kuko niwe yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, nanje ndabaruhura. Urashobora kufise umutwaro umaze iminsi ugendana nawo, twagoma tugusengera Imana kugira ngo Imana ikugirire neza. Dusenga Imana. Mana yacu yo mwijuru, mw'izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, turaje imbere yawe Mwami, dukweretse bene data. Uri hano kuko wavuze ngo aho abera bazobakoranye, nawe uzoba uri hagati muri bo. None Mwami uri hagati y'ishengero ryawe kugira ngo urigirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ya haleluya. Turasenga bene data bagwaye, turasenga bene data bafise intege nke, mw'izina rya Yesu ugendagende Mwami, genda mw'ishengero, genda hagati mw'ishengero, genda muri aba bantu Mana abafise imisonga itandukanye mu mibiri yabo. Turakwinginze ugenda uvuga ijambo ryo gukiza, genda uvuga ijambo ryo gukiza muri iyi mibiri Mwami, mw'izina rya Yesu Kristo. Genda uvuga ijambo ryo gukiza, aba bantu bakire, mw'izina rya Yesu. Aba bantu nibakire mw'izina rya Yesu Kristo. Mana yo mwijuru, wihesha icubahiro Mwami, kugira ngo nibagaruka
baze bagarukana umunezero n'ishimwe ry'ibikorwa bikomeye wakoze. Uzoba ukoze databuja wera. Ibisigaye mwami n'abafise imitwaro itandukanye turagutumye ko mwami ngo baruhure mwami. Raba imitwaro bafise, raba ibibazo bibahagaze imbere, raba mwami haya mageragezwa ari imbere yabo. Yesu umwana w'Imana nuvuga ijambo mwami. Hari benshi baje barushe basubiye inyuma mwami banezerewe. Baba Rutoromayo basubiye inyuma banezerewe. Baba Mariya Magadala basubiye inyuma banezerewe kuko bahuye nawe bakabona kugira neza kwawe. None uyu mugoroba Mana gira ico ukora mwami. Aba bantu baze bagaruke bafise umunezero bashima Imana bati Imana yakoze, Imana yatugiriye neza, Imana yatwishuye, nazwe tuze dushime. Urakoze kuri hano kandi urakoze kubagiriye neza. Icubahiro n'ikibi cawe ni mw'izina rya Yesu Kristo mwami dusavye, amina. Nuko abumvise amajambo mukayaki, Imana ibahezagire.